zamura neza umupira w'iranda na Satura Yaga hamwe kugira ngo dukore ikintu gikomeye kiduhuza ariko gifite inyungu igihugu akujya ako numvise ko icyo gihe twavugana na team yose numvise ufite ubumenyi entrepreneuria n'uburyo umuntu wenyine ashobora kwikorera kugatwe kiwe agashobora kwigangwe gubu beshi twiga amashuri tuzi ngo tuzoronka ubuzi muri leta ngo tuzokorera kanaka mugabo tukibagira igihe tugezemo imisi tugezemo si ya indi yake tideni kijya meze tatunda guhaye no kuvuga rero entrepreneur no gukanura kwanza ugahindura idezi wawe byiyumviro teza imbere hakorera igihugu nkikorera je nkatera imbere nkateza imbere n'igihugu kikaronka kuri imwe jewe nkorera ugasanga igihugu kirayi benefisi yako nico bita nkaje unya nkakaroje ntanza karorera cyubusa umuntu wari wese yonkoresha ivyo ukunda kuko je marurungano n'umushahara wawe haruye ivyo nkora na jewe umushahara ushaka kumpemba narashaka kwinjiza kumbiza ibiri muri byo wanje ico nico unya ushobora kubona ati fisi 500 500,000 urashaka guhera ku kintu gitowe kuko ari umuntu avuga ati ngo je nguzi 500,000 ngiye gukora umugambi nkatozomarira none wewe ugo miliyoni 5 uzokora iko udafise mu mutwe urashaka kuri kiriya kintu gitoya ugakora ejo ugasanga waduze washitse kuri za 2 miliyoni kubera usanga ufise umutwe ugasanga wakoze n'ibindi bintu bisumba ugahakazi gukurako abanyagihugu hariho benshi utunze imiryango yabo udahari bamererwa nabi ico nico kintu niyo si tuko turajamo ubuunya dukore twikorera apana kuvuga ngo hanze kanaka kuko kanaka ni yagira company ashaka kuyi mugabo ugiye hari yanyu kadanaza ni barutu mutwi wawe cyangwa ugakora utumutwi wawe nawe uzobuhembwa makeya ukiye mukuzotera imbere ugire icushize uruhande rwo wanje n'ukuri nka team Satura ko ndabona harabo turi mu rungano haraba abo sumba cyane ko ndabona harimo abantu sinzi akiri batoye mugabo dukwe dufise vision apana guhanga amasa igihugu uhari kugiwawe wenyene kugiwawe wenyene atawo ujya wundi azoza aje ugufata mugongo kubera abona wateye umwe wese burya ndabwiza ukuri iterambere ibyiza urabikorera ibyiza na canke ngo urabihabwa ndashaka kumenya yuko ho bari umuntu umwe amaze kugera ku ntambwe runaka mu kazi kiwe wenyene okay amako bisanzwe nitwa Maniragaba Jonathan jewe kuri icyo kibazo mari muvuze cyerekanye no gukora
nahoze nkorera abandi nakoreye abandi ko jewe nari nsanzwe nkora ibintu byo muri salo mu yandi masaro ababizi benshi baranzi kuri pedicure manicure vyerekanye no gusiga inzara mbura nandi niwe navuga kubera ibintu nakorera abandi byaza yuko umuntu akoresha imitahe miremire niko namara kumenya ibanga yuko umuntu ashobora gutangura kwikorera maze kumenya ibanga niko guca mfata amahera 100 ndondera ibikoresho by'aba mafaranga 100 maze kurondera ibikoresho by'aba mafaranga 100 buke mvuye kuri ibyo 100 natanguje ndashika ku mahera ashika ku 200 mbona ko menga nateye imbere mugabo sinabona yuko nateye imbere cyane ahubwo nashaka gusumba ibyo 200 shike nanje ku 500 cyo kumitaye nk'iyabandi shike kumitaye nk'iyabandi ko hariho igihe utangura ufise umutaye mutoyi uraduga buke kandi ukaduga karo nashaka guhimiriza abandi ntiwigaye kuri uwo mutaye office utangurane ingufu ziba ziri ngaho kandi nashatse ziba ziri ngaho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu abivuga turi hamwe twese birashoboka kandi dushyizemo ingufu birashoboka nuko murakoze nkuko mwumvise Cedric hamwe na Jonathan nukuvuga yuko essay kugerageza everyday uzokwamura umuntu ugerageza nta kuvuga ngo igihe kintu kirakomeye kirabuhonge kandi bunaniwe nukuvuga kugira ngo bagere ku ntambwe iyo batubwiye nuko hari ukuntu bagerageje ibintu bisha innovation ibintu bishasha nayo iraharurwa cyane Satura Patman nashaka kugira ishikije nawe kugira tukumvirize thank you so much Sadvi numukozi mwiza twese twakurikiranye kuva nkiri mu ishuri ubu onyengeze mu mwaka wa 3 wa university kuri Sagesse d'Afrique ndiko ndabandanya ariko nkeneye guheza mu misi zanzotumira nka timu Satura muze kuri memoire yanje muryoherwe nka timu Satura nararyohewe cyane kubona naramenye Sabi guhera 2019 narashoboye nanje kugira akantu gato nkoze bivanye na intelligence bigeze gukora dandaza ikintu kanaka nimba ari mu botike ntukazane byundi umuntu ariko arazana kubera nako abonye ntagira botike nk'iyabandi bariko barakora agongire ibitandukanye n'ibyo ariko aradandaza navuga ko byagira ikimazi cyane uko nta bihumbi nka 50 byo mfunga cyangwa amajana 2 pourquoi ibyo mfunga byavuye kuri uyu n'umuntu yagira aramfasha cyane agenda arambwira ati Patman ikora uko nko kuja hamwe nkuko bamwe bagiye barabigarukako byo dufasha cyane tukageraho twigejeje sino kwigenda bishije amajambo ndabashimiye cyane ku bantu bose mwari mwita Señorita, regardez-moi, baby.